Sowa Store murakaza neza mwikurikiranire inkuru zayi zaranyegejwe, amakuru agezweho n'ivyanyegejwe n'abanyegezi b'ivyanyegejwe. Sowa Store murakaza neza. Hari ubumenyi abantu bahishwa bakanyegezwa ku buryo bw'uko udashobora kubyumva bworosha, ariko kuri Sowa Store urakaza neza byose uvyumva. Itongo rya Edeni Adamu na Eva babamwo ribarizwa mu gihugu ikihe? Imana imaze kwirukana muri iryo tongo, baciye baza kuba mu itongo irihe ribarizwa mu gihugu ikihe? Geography igaragaza yuko iryo tongo kuvyukuri ryoba ribarizwa mu gihugu ikihe. Ibitabo nyobokamana nka Bibiliya na Korani bivuga yuko iryo tongo ryoba riri mu gihugu ikihe. Kubera ko hari inkuru zanyegejwe n'abanyegezi b'ivyanyegejwe, ndakubwije ukuri nawe urashobora kuba uri mu bantu batazi iryo tongo igihugu riherereyemo. Ndakubesheye, reka tubandanye. Amateka na science bivuga iki kuri iryo tongo rya Edeni Adamu na Eva babayemo? Kuri iryo tongo rya Edeni ugiye gusobanukirwa byinshi utaruzi, nta handi bisanga ni kuri Sowa Store. Niyo mpamvu tubasaba kugira subscribe kugira ngo mukomeze mwumvirize n'ibindi birenze kuri ibi mwahishwe n'abahishi bahishije ivyahishijwe n'ababihishije, maze mubisobanurirwa kuri Sowa Store atari na kimwe bibasabye usibye gukora subscribe gusa. Reka tuze dusobanure kuri iryo tongo rya Edeni Adamu na Eva babayemwo, igihugu iryo tongo ryabarizwamwo, ndetse Imana imaze kubirukana naho baciye bagenda ku Sowa Store. Murakaza neza, mugire subscribe. Muri Bibiliya ijambo Edeni rivugwamo inshuro zigera kuri 200. Reka rero dusobanure iri tongo rya Edeni duhereye muri Bibiliya nyene. Bibiliya ntivuga igihugu itongo rya Edeni ribarizwamo. Nivyo wabyumvishije neza, nawe ndazi urasomye Bibiliya nta namwe wigeze usoma ngo itongo rya Edeni ryoba riri mu gihugu ikihe. Ahubwo Bibiliya ivuga inzuzi zine zikikije itongo rya Edeni. Izi nzuzi rero nizo abateoloji bifashisha mu kugaragaza itongo Edeni igihugu ribarizwamo. Wavyumvishije neza, hari inzuzi zine Bibiliya ivuga ko zikikije itongo rya Edeni, maze izo nzuzi zine akaba arizo ca zigaragaza neza ico gihugu icarico. Muri izo nzuzi zine zibiri zirazwi igihugu zirimwo, ari naco abageografia bemeza ko itongo rya Edeni ribarizwamo, n'abateoloji mu birabana na Bibiliya. Kugira ngo umenye ico gihugu rero icarico, reka tubanze dusobanure izo nzuzi zikikije umurima wa Edeni zavuzwe mu gitabo ca Bibiliya, ndetse dutange n'umurongo zibarizwamo. Hanyuma tuze kuraba abandi basobanuzi babisobanura badashingiye kuri Bibiliya, bobo babisobanura gute, bimeze gute. Aho tubaza gushika no ku Bayisilamu turabe nabo bagaragaza yuko Edeni yoba iri hehe, kuko ku bwa Bibiliya ho twamaze kuvyumva. Bibiliya ntiyadomye ko ngo ivuge ngo itongo rya Edeni ribarizwa mu gihugu iki. Niyo mpamvu nawe atavyurasoma, ahubwo izo nzuzi Bibiliya ivuga nizo zafatiweko nk'ikimenyetso kiza kugaragaza aho iryo tongo rya Edeni rigize gute ribarizwa. Ese ukwibaza uwo murongo ubarizwa muri Bibiliya mu gitabo ikihe? Ubarizwa muri Bibiliya igitabo citwa Itanguriro ikigabane ca kabiri ku murongo w'10 kugera ku murongo wa 15. Nivyo Itanguriro ikigabane ca kabiri ku murongo w'10 kugera ku 15 havuga inzuzi zine zikikije umurima wa Edeni, canke se itongo rya Edeni ari ryo rivugwa ko Adamu na Eva yabayemo. Reka turabe izo nzuzi izarizo, duce turaba igihugu zibarizwamo icarico kugira ngo bidufashe kumenya ngo itongo rya Edeni ryabarizwa mu gihugu ikihe. Izo nzuzi zine zivugwa mu gitabo ca Bibiliya ko arizo zikikije itongo rya Edeni. Uruzi rwa mbere bagwita Pishoni. Nivyo bagwita Pishoni, urwo rukaba uruzi rumwe mu nzuzi Bibiliya ivuga yuko zikikije itongo rya Edeni, Pishoni. Nayo uruzi rugira kabiri ni uruzi bita Gihoni. Nivyo wavyumvishije neza, uruzi rugira kabiri Bibiliya ivuga yuko rukikije itongo rya Edeni bagwita Gihoni, urwo rukaba uruzi rugira kabiri. Nayo uruzi rugira gatatu rukikije itongo rya Edeni ariryo tongo Adamu na Eva babamwo, ariryo tongo turiko twaraba igihugu ribarizwamwo icarico ngaha kuri ino si. Urwo ruzi rugira gatatu bagwita gute? Bagwita Hidekeli. Nivyo wavyumvishije neza, bagwita Hidekeli, rukaba uruzi rugira gatatu mu nzuzi Bibiliya ivuga yuko zikikije itongo rya Edeni. Nayo uruzi rugira kane mu nzuzi zine zikikije itongo rya Edeni bagwita Efurate. Nivyo wavyumvishije neza, bagwita Efurate.
Efurate. Uru ruzi rero rwa Gihoni ndetse n'uruzi rwa Efurate, izo nzuzi zibiri ziri mu gihugu ca Irake. Nivyo wavyumvishije neza, ziri mu gihugu ca Irake. Izo nzuzi zingahe? Zibiri. Uruzi rwande, uruzi bita Gihoni ndetse n'uruzi bita Efurate. Izo nzuzi zibarizwa mu gihugu ca Irake. Nayo izi nzuzi zibiri zindi ubwo bita Hedekeri n'uruzi bita Pishoni, kijeografia nta na hamwe zibarizwa, nta naho zigeze zibarizwa kuri buno butaka bw'isi. Amateka ntiyigeze agaragaza izo nzuzi ahantu zoba zarigeze ziba, nta nuko kijeografia hazwi ngo izo nzuzi ziri mu gihugu ikihe. Kubw'ivyo hisunzwe izi nzuzi zivugwa na Bibiliya zikikije itongo rya Edeni. Nukuvuga yuko dusanga inzuzi zibiri, uruzi rwa Gihoni n'uruzi rwa Efurate ziri mu gihugu ca Iraki. Ivyo rero bigaca bituma muri teoloji ishingiye kuri Bibiliya abateolojiya bemeza badakekeranya yuko itongo rya Edeni Adamu na Eva babayemo rigaragara mu gihugu cande ca Iraki. Ariko aho ni kuri teoloji ishingiye ku gitabo ca Bibiliya. Nayo Bibiliya nka Bibiliya yoyo ntiyigeze ivuga ico gihugu, ahubwo yatanze ibimenyetso arivyo izi nzuzi zine. Zibiri zibura ahantu zibarizwa, zibiri zigiraho zibarizwa. Izo nzuzi zibiri zibarizwa muri Iraki. Nubwo rero abateoloji bashingira kuri Bibiliya bavuga yuko itongo rya Edeni riri mu gihugu ca Irake, ntabwo ku bayisilamu ivyo bavyerekwa. Ntabwo igitabo ca Korani kivuga uko nguko. Korani ivuga yuko Edeni si kwisi, Edeni iri mwijuru. Nivyo wavyumvishije neza. Ku bayisilamu Edeni ntabwo iri kwisi, Edeni iri mwijuru. Na Adamu yaremewe n'Imana aremegwa mwijuru. Abayo maze yirukanwe arungika kwisi. Kwisi yabaye mu gihugu ca Arabia Saudite ahitwa Arafa. Nivyo wavyumvishije neza. Adamu kubw'abayisilamu na Korani, Adamu yaremewe mwijuru, mwitongo ryitwa Edeni ribarizwa hehe? Mwijuru. Noneho Imana imuha amategeko agomba kubahiriza muri iryo juru. Muri ayo mategeko harimo kutajya igiti kimwe mu biti byari muri iryo tongo Imana yari yamubujije. Maze Adamu arenga ku mategeko Imana yamuhaye, ajya kuri ico giti. Amaze kujya kuri ico giti, Imana yarashangashiwe iramwirukana. Imwirukanye imurungiha ngaha kuri inosi. Adamu amaze kuza ngaha kuri inosi, yirukanwe muri rya tongo rya Edeni, yaciye aza kuba ngaha kuri inosi. Kuri inosi yashikiye mu gihugu citwa Arabia Saudite, ndetse Adamu haba ahantu bita Arafa. Aho Arafa niho Adamu yabaye. Ivyo bigaragara mu idini ry'Ubwisilamu. Ivyo bigasomwa mu gitabo ca Korani ikigabane ca kabiri ku murongo wa 35. Usomye Korani ikigabane ca kabiri ku murongo wa 35, Imana yabwiye Adamu iti, ba wewe n'umukenyezi wawe muri iri tongo ry'ijuru mujye ivyezeyo, ariko iki giti ntimujye ivyeze kuri ico. Adamu amaze guhabwa iri tegeko ryo kutajya kuvyeze byo kuri ico giti, Adamu iryo tegeko ntiyashoboye kuryubahiriza. We n'umukenyezi wiwe bamuye kuri ico giti barakijya. Bamaze kukijya niho Imana yaciye ibirukana ibavana muri iryo juru. Kubw'ivyo kubemera ukwemera gushingiye kuri Bibiliya, ntabwo Bibiliya yigeze ivuga itongo rya Edeni igihugu ririmo, ahubwo yatanze ibimenyetso bishingiye kuri izo nzuzi. Mugabo nubwo ivyo bimenyetso bishingiye kuri izo nzuzi bigaragara, umuntu yoca yibaza ati none bamaze kwirukanwa muri Iraki ahagaragaye ko hari izo nzuzi zibiri, baciye bagenda kuba muri indi tongo ryoba riri mu gihugu ikihe? Iyo nyishu ku bwa Bibiliya ntayihari. Nivyo ku bwa Bibiliya iyo nyishu ntayihari. Mu bwoko bwa Korani hoho canke se ku bw'inyigisho z'abayisilamu urumva yuko Adamu yirukanwe mwitongo rya Edeni riri mwijuru, maze yirukanwe acazanwa kuba kwisi, na cane cane mu gihugu ca Arabia Saudite ku musozi bitwa Arafa. Kubw'ivyo abemera Korani Edeni ni mwijuru, kubemera Bibiliya Edeni ntibazi ahiri, kubemera geography ishingiye kuri teolojiya ya Bibiliya Edeni ni mu gihugu ca Iraki. Ese umuntu yokubaza ikibazo, wewe uri kurabana natwe kuri Sowa Story muri ino migwi itatu, uri mu mugwi uyu, uri kumwe n'abayisilamu bemeza ko Edeni iri mwijuru, ndetse Adamu na Eva ariho yabaye amaze kwirukanwa ajanwa muri Arabia Saudite, canke uri ku ruhande rwa Bibiliya itazi aho Adamu na Eva baba, iryo tongo ryitwa Edeni itazi igihugu tongo rya Edeni ryabarizwamo, canke se wewe uri kumwe n'abateolojiya bashingira kuri Bibiliya bakavuga yuko iryo tongo ryari mu gihugu ca Iraki? Uri muri bande? Twandikire muri commentaire utubwire. Mugire subscribe kugira ngo mukomeze mwumve n'ibindi byanyegejwe n'abanyegezi b'ivyanyegejwe binyegurwa n'abanyeguruzi b'ivyanyegejwe babinyanyagiriza babinyegejwe bose. Nitwa Sowa, ndabakunda. Hasta la victoria siempre.